Louange et remerciements au Seigneur. amashimwe abaye umwami Grâce inexprimable. kubw'ubuntu bwinshi Nous puissions être ici ko dushoboye kuba hano kugira ngo dusenge et pour croire kandi kugira ngo twizere umwami twakire ico avuga. Vous savez, murazi quand on doit prêcher, iyo ugomba kuvuga ubutumwa bwiza kabiri canke gatatu ku munsi, cela équivaut aho rero ivyo à 2 ou 3 ni jours nk'iminsi itatu ibiri canke itatu y'akazi à faire. iyo umuntu aba afise Et yo à cela gukora. s'ajoute la responsabilité aho hagaca hongera ko ibango à prédication. Voilà. ryo kuvuga ubutumwa bwiza no gutangaza ijambo ry'Imana. Mais cependant, ariko nubwo biri uko confiance au Seigneur, twizigiye il umwami dira niwe ahezagira qu'il parlera niwe avuga et que véritablement il kandi mu fait buryo quelque chose bw'ukuri pour chacun aza kugira de ceux qui ikintu sont ici. n'umwe wese mu bari hano. Parfois, rimwe na rimwe il peut arriver birashobora gushika ko mu buryo bw'umubiri on veut se concentrer umuntu agomba sur une seule kwitwararika chose, ikintu kimwe gusa sur le point de vue de mu l'enfant. buryo bw'inyigisho. aho rero Imana ishobora kurongora ku buryo itanga ikintu runaka kuri umwe wese. nubwo biri uko rero nari ngomba gutangaza ko guhera ku wa mbere Nous allons considérer tous les thèmes tuzoraba ku mitwe y'amajambo yose ido n'ido ku mugoroba wose gushika ku wa Mungu uzoza, Imana si niyabishaka nous sommes vivants. kandi nitwaba tukiri bazima. Nous voulons remplir ces réunions turagomba gukora bino bikorane avec la considération, ngo la méditation, turabe neza ku ijambo ry'Imana twizigiye yuko umwami aza kutubwira twese ku Nous bw'ubuntu. avons déjà eu des glorieuses turamaze réunions. kubona ibikorane by'ubwiza. Peu birashoboka l'un yuko soit plus interpellé par umwe une parole. yoshobora gukorwa ko n'ijambo iri uwundi agakorwa ko n'irindi jambo, ariko ndizera yuko Nous Imana a parlé à tous. yatubwiye twese Nous avons reçu kandi tukaba twarakiriye ijambo ryiwe kandi tukaba twaramuhaye ukwizera. Nous attendons encore un certain turarindiriye nombre de personnes kandi abandi bantu bazoza. et nous sommes déjà heureux. mbere tumaze kunezerwa ku bantu bose bamaze kuza hano ngo bumve ijambo ry'Imana. Au fond, elle est devenue ubwina by'ukuri ijambo ry'Imana elle est devenue ryabaye de notre vie. ikintu cyo mu buzima Retirez bwacu. le divin de notre vie et dites-moi, ukuye ikintu c'Imana mu buzima bwacu mumbarire hoba hasigaye iki? Yego, kuramo ikintu c'Imana mu buzima bwawe hanyuma ucuza vers moi, uze kuri jewe ucumbwira rero ikintu coba gisigaye. Yego, je veux dire que ndagomba kuvuga yuko ari il ne faut iciyumviro pas prendre. atari ico gufata minenegwe. Vous savez, murazi il y a un an, haraheze umwaka nari njyamye mu bitaro et j'ai écouté un homme mort. numvise umuntu ariko arapfa. Tout homme umuntu doit wese vivre cela. agomba kuzobona ivyo mu buzima bwiwe rimwe kandi agashobora kumva ingene umuntu atizeye Dans ces derniers instants, mu bihe vyiwe vya nyuma, comment il est dans ces ingene derniers instants. aba ameze mu bihe vyiwe vya nyuma, Et les paroles qu'il prononce, n'amajambo avuga, dans quel tourment. mbega ingene aba afise uburibwe ntako twobivuga, ntako tworonka amajambo yo kubivuga. Umwami ubwiwe yaravuze ati byofasha iki umuntu yokunguka isi yose akakwa ubugingo bwiwe kw'iciru nk'uko Mariko 8:36 biri. uko rero niko tugomba gufata ibintu by'imwemu by'ibihe bidashira tubihe ikibanza ca mbere. turashima ku bintu byose by'isi, ku by'amagara, ku byo kurya, ku mpuzu. turashima kuba tumeze neza, ariko na cane cane turashima ko Imana yakoze ikintu mu buzima bwacu, kuko nico tutazosiga hano ku isi. tuzosiga ibindi byose inyuma yacu. umwe azosiga inzu yiwe, uwundi ikizu ciwe kinini, uwundi wa gatatu amamiliyoni yiwe azosiga inyuma yiwe ikintu runaka. nk'uko umuntu yaje uko nyene niko azosubira inyuma.
vous avez déjà lu quelque canke part. muramaze gusoma ahantu runaka mu kinyamakuru canke muramaze kumva mu makuru ko umumiliyoneri yasize inyuma. Mwebwe mwaba musoma ibinyamakuru, je ntabyo nkora, je yawe ndabikora mba ndabimenya, ariko ibyo bintu bino ntivyandikwa mu binyamakuru canke mu makuru yo mu maradiyo. Oya, nta muntu azotwara ikintu na kimwe, byose umuntu abisiga inyuma. Ikibazo ni ukumenya mbega umuntu aja hehe, umuntu yagiye hehe. Naho nagumye nsura mu muhanuzi wanje Bunda Yesaya, naciye ngwa ku byakozwe n'intumwa 22 umurongo udasanzwe. Haravugwa mu gace ka mbere ku murongo wa 6 byakozwe n'intumwa 22 umurongo wa 6. Tout d'abord, 3 mots en allemand, c'est 3 mots. Mu kidagi ni amajambo C'est atatu. là que ça s'est passé. Nuko nkigenda Et nous verrons tout de suite aho niho byabereye, tuja tubona rero byabereye hajya. Umuntu wese certaines expériences dans la vie. afise imyimenyerezo mu buzima bwiwe arashobora kwibuka ahantu byabereye, ikibanza, agasubira akaza akabizana imbere yewe akavuga ati byabereye muri kiriya kibanza aha naka. Ikibanza ni iki? Umuntu arakora imyimenyerezo kanaka mu buzima bwiwe, aho umuntu atibuka gusa umwimenyerezo, akibuka mbere n'ikibanza agasubira kubizana mu mitima. Hano mu byakozwe n'intumwa 22 murongo wa 6, nuko nkigenda nshitse hafi y'i Damasiko, hari nko mu masaha mu mashoka, umuco uhambaye uza giturumbuka uvuye mu ijuru. Le soleil brille suffisamment vers midi. Izuba riraka cyane mu gihe cya saa sita, ariko ujya muco watse iruhande y'ujya mugabo wari umuco ukaze gusumba izuba ryo mu ya saa sita. Arashobora kuvuga ati nihajya ni muri kijya kibanza, yarazi ahantu hariho, yashobora gufata umuntu uwo ari we wese hamwe nawe akamubwira ati ingo ni ngaha, ni kuri no nzira, aha niho narindi, ngo tugende gushikaho dushika neza neza mu kibanza aho byabereye. Aho rero icigwa cy'uno muhingamo kivuga ngo nihajya niho byabereye. Kumbure urashobora kuvuga mu nyuma mu buzima bwawe, kavuga uti narindi mu nzira, hari nko mu gihe cya Noel mu 81, kandi ntabishaka nsanga ndi mu gikorwa c'Imana, maze buno nyene hari ikintu caciye gikoreka hamwe nanje muri jewe, ikintu ntashobora gusobanura. Nimba ushobora gusubira kandi kuraba inyuma ukavuga uti nihajya ni muri kijya kibanza niho byabereye. Aho rero ico cyari kibanza c'ubwiza, urugendo rwari rukenewe, ibihe ntibyatakaye, niko ushobora kuvuga. Aho ushobora kuvuga uti byabereye hajya, ariko si gusa ko ikintu runaka co mu mubiri cabaye. Oya, hari ikintu cama kiba iminsi yose ahantu hose. Ngaha ni ibintu byinshi nivyo Imana ireka bigashika mu buzima bwacu. Amen. Buno nyene umuco uza uvuye mu ijuru, uza umuco uhambaye uza giturumbuka uvuye mu ijuru, unkayanganira ko irya nino. Nikubita hasi numva ijwi rimbaza riti, Sawuli Sawuli umpigira iki? Nanje ndabaza, nturindega mwami? Aranyishura ati, ndi Yesu umunyanazareti uwo uri kurahiga. Hajya niho byabereye, hajya niho byakorekeye. None habaye iki muri kijya kibanza?
umuco la nuée de la gloire de Dieu, inkingi y'ubwiza y'Imana yaramanutse et le Seigneur s'adresse à umwami cet homme. abwira ujya Il mugabo tomba par terre, acagwa hasi mais il ne resta pas couché. ariko ntiyagumye aryamye Il s'est relevé yarahagurutse et s'est mis en route. afata urugendo kuko kuri kubwiwe inzira nshasha yari itanguye. Amina. Inzira ya kera yari irangiye, yaguye hasi aca arahaguruka, inzira nshasha ibiratanguye kuri we. Ikibazo cari urinde ga mwami. Murazi ibyanditswe hano ku murongo w'icenda, kandi nabo twari kumwe umuco barawubonye, ariko ntibumvise ijwi ry'uwo tuvugana. Amen. Birashoboka uno munsi ko abantu babiri canke batatu canke batanu canke 10 bashobore kuba bicaranye bakumviriza bose ijambo ry'Imana, ariko umwe wese azokwakira ubwiwe ivyiwe gusa. Amen. We ntushobora kubiha uwundi, ivyo bigomba kuba ikintu c'umuntu ku ruhara rwiwe, umwe wese ku ruhande rwiwe hamwe n'umwami. Umwami yitwararika umwe wese ku ruhande rwiwe. Uko niko bimeze mu bwami bw'Imana. Ntidushobora kwishira mu igugu ry'abantu. Mu bwami bw'Imana tuba umuntu umwe. Muramaze kumva ivyo? Niko bimeze. Ntushobora kuba wo kwiterera mu igugu ry'abantu ukavuga uti ndaje nanje. Ntibishoboka. Umwe wese agomba kugira umwimenyerezo wiwe n'umwami. Izo nkuru rero za Paulo zirashobora kuba izawe ni yanje. Amen. Ishobora kuba inkuru yawe. Ndasaba Imana kugira ngo umwe wese arabe inyuma, yibuke uriya munsi, ashobore kuvuga, avuga ati muri kijya kibanza, ashobore kuvuga ati ikibanza ni kijya, ni hajya, byabereye hajya, ni hajya niho Imana yampamagariye, hajya niho nabonye umuco w'ubugingo, hajya niho numvise ijwi ryiwe, nanje naragishuye, ni hajya niho byabereye. No munsi ibyo bigomba kuba hano hamwe nawe hamwe nanje. Paulo arabandanya inkuru yiwe, inkuru yo guhinduka kwiwe. Igomba gusa kwerekana ibice byinshi. Ubwa mbere yari umuntu yubashwe, yarazwi, yarafise urufatiro, yarafise icamaze muri sosiyete, yarafise ububasha yahabwa. Murazi ko kiriya gihe hariho uburongozi bubiri bwo bwizeye buzwi na leta, harimo abafarisayo n'abasadukayo. Abasigaye bose ntibari bazwi, abasigaye bose ntaco bari bamaze imbere y'abantu kuko ntibari barize. Turabona ngaha uyu Paulo nyene niwe abivuga, niwe nyene yazanywe mu iboma, maze avoka yitwa Tertullus aca aramurega. Murashobora kubisoma mu Byakozwe n'Intumwa 24 guhera ku murongo wa mbere. Ngo hanyuma reka nsimbe imirongo mikeyi, nsimbe imirongo mike. Uwo mugabo, uwo mushingwamanza acatangura kuvuga, abwira nk'abantu b'abanyacubahiro. Ivyo niko bikunze gushika ku murongo wa 4 mu 24 mu Byakozwe n'Intumwa haravuga 24:4, reka noye guhava nkurambira, ndakwinginze zirikana tuvuge amajambo make kubw'ubugwaneza bwawe.
twabonye uyu muntu ari kiza atera umugararizo abayuda bose bari mu bihugu byose. Ariko abo bantu ntibari mu bayuda bose, mbere ntiyari bwagendere n'igihugu n'ubwami bwabo bw'uburoma bwose. Abashingwamanza baciye bakomeza ibyo birego kugira ngo bamurege. Mwibaze, umuntu yaragisohoka avuye hagati yabo, umugabo bari bahaye ububasha n'ivyete, umugabo bari barungitse batumye mu yindi ntumbero, bari bamurungitse ngo ahama abizeye ngo abagirire nabi, kuko ntiyakunda ko abantu baba abizeye Kristo. Ndababwira ngo Imana ntiyabazanye hano no munsi kugira ngo ugume umwanya muremure utizeye. Oya, Imana yakuzanye hano no munsi kugira ngo umuco w'ubwiza w'Imana ubonekeshereze wewe. Amen. Turabona uwo Sawuli yararungitswe, arungikanwa ibyete n'ububasha, maze mu nyuma baciye barega uwo mugabo imbere y'amasentare, baca barondera abashingwamanza, baravuga bati uyu mugabo twaramutoye ko ni kiza, niwe asema umuvurungano mu bayuda bose, mu bwami bwose bw'abaroma. Ibyo byari byumvikana neza. Murazi icyo ari cyo ikiza, maze umuntu abiba umuvurungano. Haravugwa kandi hano le principal chef de la secte des Nazaréens, verset 5 de ça c'était l'accusation. Atera umugararizo abayuda bose bari mu bihugu byose. Esingene umutima wa Paulo wanezerewe urashira hejuru Imana. Qu'est-ce qu'il pensait de tous ces appellations? Yibwira iki ayo mazina yose bamwita? Qu'est-ce qui le dérangeait que cet homme, nimba uwo mushingwamanza yavuga ati twamusanze ameze nk'ikiza, abiba umuvurungano, niwe mukuru w'abazana umuvurungano, ubu rero twamufashe. Mbe n'igiki cyamugora muri ibyo byose? Umutima wiwe yararirimba akavuga ati amina, yarumva akavuga ati aya majambo yaramaze gushimira Imana kubw'amahirwe azohabwa yo gushinga intahe. Imana ihabwa icubahiro. We ntiyatsitaye, oya ntiyashavuye kuba ariko baramurega ibintu nk'ibyo, ariko yaranezerewe imbere kugira ngo abone ingene ashinga intahe imbere y'abo bantu bose y'ibyo Imana yakoze mu buzima bwiwe. Amen. Ndizera ko maze kuvuga yuko ntacyo bitwaye ibintu byose batwita ibitutsi, amazina baduha, ntacyo bitwaye iyo tuzi neza gusa yuko twagiriwe ubuntu imbere y'Imana, ko umuco we wahagurutse kuri twebwe. Abo rero abantu barashobora kuvuga ibyo bashaka. Amen. Un auteur de cantique chante, waririmbye indirimbo aravuga ati Imana ntizobaza abantu igihe izoguha urubanza rwawe. Yego, aho rero umuntu ntaca aba agifise avuga. Mu bibazo 1000 nta na kimwe tuzoronka tuhishura. Ku isi hariho abantu bavuga ngo bafise mpwemu akomeye. Kumbure umwe baramubajije ikibazo mbere akaba yamaze kuronka inyishu, ariko murindire murabe aho iyo mpwemu y'uwo muntu ikomeye nyene zo bimeze ku mpera. Byose bishobore, bose bashobore gutahura ingene Imana ari nziza hamwe natwe. Abantu barazimira
bukozi bw'ikibi bwabo, kuko imana ishaka yuko bose bakizwa kandi bagashika ku kumenya ukuri, nk'uko Timoteyo wa mbere 2:4 ni gusa umuntu atemera agakiza niwe azimira, ariko ntiyarakeneye kuzimira, agakiza twaragawe n'Imana nk'impano y'ubuntu. Ku murongo wa 13 mu Byakozwe n'Intumwa 24 haravugwa kandi kubyo bandeze ubu ntibashobora kuronka ikinyagiriza imbere yawe. 14 ariko iki nico nkwemerera, nk'uko ivyo nzira iri nuko kw'iyo nzira iri, iyo abo bita igice aribo ariko nkorera Imana y'abasogokuruza bacu, nemera byose bifatanije n'ibyagezwe kandi byanditswe mu by'abavugishwa n'Imana. Iyi niyo byo yireguza. Turabona ko Pawulo yari umuntu afise umwimenyerezo kugira ngo ashingire intahe abandi, ariko uwizera wese azoshibugwa mu bandi bantu. Umwami Yesu aravuga mu butumwa bwiza bwa Yohana 17, aravuga ati mwebwe ntimurabo muri iyi si nk'uko nanje ntari uwo muri iyi si. Baranyanse namwe bazobanka. Yohana 17:11 na 14. Hanyuma aravuga irindi jambo ryiza cyane muri Yohana 15, nimba baranyumvirije namwe bazobumviriza. Yohana 15:20 aravuga ati uzobumva azobanyumva, kandi unyumva yumva uwantumye. Matayo 10:40. Iyo niyo gahunda y'Imana, ariko ikintu kirabandanya, na cyane cyane mu gice cya 26 ibyakozwe n'intumwa. Hano nagomba gusoma umurongo wa 12. Aho rero Pawulo atanga incamake, avuga neza ibintu ingene byagenze. Ndabasaba ntimwibagire umutwe w'ijambo ngo ibyo byabereye hajya. Hano mu gice cya 26 ku murongo wa 12 mu byakozwe n'intumwa haranditswe ngo ngikora ibyo nja i Damasiko mpawe ubushobozi ndungitswe n'abaherezi bakuru, nuko mugenzi nkigenda mu mashoka mbona umuco uvuye mu ijuru urusha uko izuba rica ibibatsi unkayanganira irya nino twe nabo tugendanye. 14 twese twikubise hasi, numva ijwi rimbwira mu rurimi. Bose barabonye umuco, bose bikubise hasi, ariko ijwi, ijambo ry'umwami ryari ijambo ryiharije rigenewe umuntu umwe. Numva rero ijwi ku murongo wa 12 agace ka 2 mu Giheburayo. Murazi umuntu wo umwami yabariye amenya ururimi umwami yamubariyemo. Uno munsi sindimi izo arizo zose zo hano ku isi dutahura twese ururimi ruvugwa hano. Uno munsi ni ururimi rw'Imana. Turamaze kandi kubwumva muri hamwe na mwene Data Schmidt
muri Matayo 16 ngo ibyumviro byawe si iby'Imana ariko ni iby'abantu. Hano ni ururimi rw'Imana, ni ijambo ry'Imana, kandi reka mbimvuga kuri hamwe namwe. Ndagomba yuko Imana, nari nifuza yuko Imana imbwira, nari nifuza yuko ko ijambo ryayo rikora ku mutima wanje, nari nifuza yuko imbwira ibyo ngomba kumenya, kuko ngomba guhagarara imbere yayo. Ubutumwa bwiza aho Imana idashobora kutuvugisha ntabwo ari ubutumwa bwiza, kandi kumbure nikosa ry'uwabuzanye canke nikosa ry'ababwumvise. Rimwe na rimwe abantu ntibahabwa gutahura buno nyene ivy'Imana ivuze, kuko ntibaba baragira ubumwe hamwe n'ibintu vy'Imana. Bategezwa kubanza kuvuka mu bwami bw'Imana kugira ngo batahure ibintu by'ubwami bw'Imana, kuko niko umwami wacu yabivuze mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice ca 3 abibwira Nikodemu. Turabandanya gusoma ku murongo wa 14. Murongo wa 14 turi mu Byakozwe n'Intumwa 26. Twese twikubise hasi numva ijwi rimbwira mu rurimi rw'Igiheburayo riti, Sawuli, Sawuli, umpamira iki? Ukumbura uno munsi umwami arakubwira uno munsi nk'uko izina ryawe riri, akakubwira ati kubera iki, kubera iki, kubera kuri kurampunga. Uko bimeze kose umwami niwe mwungere mwiza, umwungere yitaho intama ziwe. Nimba afise 100 imwe ikazimira, asiga 99 akagenda kurondera ya ntama imwe yazimira. Mbere womenga yuko ni iyo ntama ifise agaciro gusumba izindi muri ico gihe. Yego, iyo ntama ifise agaciro gusumba izo 99. Oya, siko bimeze. 99 ntizazimiye, zo ntizazimiye, ariko imwe gusa muri zo, iyo ntama iyo yazimiye niyo akurikira iminsi yose, yamashitsa ibyo yasezeranye. Yaravuze ati umwana w'umuntu yaraje kurondera kugira ngo akize ibyazimiye muri Luka 19. Aza kurondera gusa izazimiye, kandi twe twari twarazimiye kubera ukugwa. Ubu rero Imana iraturondera, ubu rero Imana iratuvugisha, iraduhamagara ngo dusohoke, ariko ibyo ntibira muhimbara. Hano haranditswe kandi ku murongo wa 16b, Je te suis apparu pour faire de toi, amen, kuko igitumye nkwiyereka ni ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanje n'icabona co gushingira intahe ibyo mbonanye n'ibyo nzokwiyerekeramwo. Si ibyo yabonye mu rugendo runaka, si ibyo yaravye ahantu runaka, si ibyo yabonye, ariko ibyo yagize mu mimenyerezo muri urwo rugendo, mu zindi ngendo zindi zose, ni ukumenya urugendo rwaja i Damasiko. Kandi ntiyagiye nk'umuntu agiye kuraba ibyerekanwa, ariko yagiye nk'umuntu afise uruhagarara mu mutima wiwe. Ndazi ko ariko bimeze kuri umwe wese muri twebwe. Iyo nashika ahantu abizera bakoraniye, naca nibuka ikibanza, ndibuka igihe, ndibuka neza akashapere ko ku kaburi aho ibikorane byabera inyuma y'intambara. Ndibuka neza n'igihe numva abizera bose basenga, ikintu kimwe caduze muri jewe. Naravuze muri jewe ubwanje nti mbega abo bantu bashobora kuba abantu bibwira ubwabo ko babaye abizera n'ibindi nk'ibyo? Birashobora gushika
qu'un homme, ko umuntu lorsqu'il se retrouve parmi les igihe croyants, yisanze mu bizera il ne puisse pas classer toutes les ntashobore choses de la même gutondeka ibintu manière. byose mu Mais buryo je veux te dire ici, nk'uko ariko reka ndakubwira ikintu hano, imana yashize ikiganza ku buzima bwawe, ntuzobona uburuhukiro gushikaho umaze kubona uburuhukiro mu mana. Uko niko ibintu bigenda. Ibintu inyishu zishobora kuba zitandukanye, ariko intumbero, indunduro mu buzima aho umuntu ahuye n'Imana byamara bimwe. Amen. Ubu rero haravugwa hano mu bikurikira umurongo wa 17 ibyakozwe n'intumwa, ndagukize abo muri ubu bwoko bwo n'abanyamahanga nibo ngutumye ko. Murazi aho rero baciye batangura kumuhiga, baciye bamutera amabuye, yarahunze, bamumanuye mu gikemanyi bamucije mu idirisha. Guhera hamwe yatangura gukurikira umwami Yesu, akava muri ka kagwi k'abanyamadini ngo yinjire mu bwami bw'Imana. Kuri we ubuzima bw'isi kuri we bwari ubuzima bw'imibabaro no guhigwa, ariko mu buryo bw'umuntu w'imbere ubuzima bwiwe bwari bumaze gufata icyo bisobanuye n'intumbero yose. Amen. Mbega wogomba iki? Ubuzima bwiza hano ku isi, aho abantu bose bakwiyumvira neza, aho abantu bose bakuramutsa bavuga bati uyu ni umuntu ameze neza. Mbega witeguye kwemera gucokoranwa na Yesu Kristo, ukemera ko bakwita uwizeye nk'uko babikoze kuri Pawulo kuri kiriya gihe? Kumbure bamushyirako n'icapa bakamwita amazina mbega woba urumva igihe babwira ujya mugabo ngo uyu mugabo ngo yabaye ikiza, umuntu abiba umuvurungano, we wari kuvuga gute? Ndashobora kukubwira uno munsi icyo wari kuba wovuga. Nimba wakoze umwimenyerezo n'Imana nka Pawulo, nk'uko yakoze umwimenyerezo n'umwami, aho rero wo kwihanganiye ibintu byose, kandi wotwaye iyo mpano nziza y'Imana Imana yashyize mu mutima wawe. Amen. Urazi ko iki gihe kizorengana, aho rero niho uzoshobora kubana n'umwami mu bihe bidashira. Amen. Umwami yagomba kumukiza kandi yaramukijije, ariko mu ntumbero izwi neza. Nagomba rero ubu ko aya majambo abwirwa twebwe twese abizeye. Ku murongo wa 18, kubahumura amaso kugira ngo bahindukire bave mu mwiza baje mu muco, bave mu bubasha bwa Satani baje ku Mana, bate ko baharigwe ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe n'ukunyizera. Amen. Amen. Furent les paroles de notre élevé Seigneur et Sauveur. Uko niko amajambo y'umwami wacu ari hejuru, uwazutse mu bapfuye umunsi ugira gatatu, maze iminsi 40 hagati y'abiwe amaze kuzuka, maze hanyuma akaduga mu ijuru. Amen. Babamarayika babiri bari hajya baravuze, et aux 2 anges, et les 2 anges qui s'éteignaient à dire, Acte 1 verset 11,
ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere Pourquoi 11 abamarayika babiri baravuga bati mw'abantu b'i Galilaya kubera iki muhagaze muri aba mu ijuru uwo Yesu aduze mu ijuru akuwe hagati yanyu azogaruka uko nyene mwamubonye aduga mu ijuru ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 11 parole de consolation. mbega amajambo yo guhumurizwa Yesu Kristo yaraje Nous a rachetés yaraducunguye et retourné kandi et attend yarasubiye mu ijuru ararindiriye mu bwiza gushika ku mpera y'igihe ico Imana yahaye abantu bose Amen. amen Avant que l'éternité, imbere y'uko ibihe bidashira bitangura le Seigneur umwami azoza chez les siens arondere abiwe et les amène dans la abajane gloire. mu bwiza Et il a dit, kandi yaravuze je m'en vais vous préparer ati ngiye kubategurira ikibanza et je reviens nzogaruka pour vous prendre ndabatware mbajane hamwe nanje kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Jean 14, verset 2. Pouvez-vous le croire tous? Je peux le croire Yohana 12 par la parole de Dieu. 14 murashobora kubyizera mwese ego je ndashobora kubyizera kuko ijambo ry'Imana iminsi yose ryama risohozwa Imana niyo kuri mu byikora byose amen aha umwami yaravuze yabwiye umuntu uwo yari yarageneye gutangaza ijambo ryiwe nguzobugurura amaso byakozwe n'intumwa 26 Ouvrir les yeux d'un autre. mbega ni gute umuntu yokugura amaso y'uwundi ntibishoboka mu buryo bw'umuntu yego kumbure woshobora utegeza kumubaga oya ariko ivyo sivyo bivugwa hano. Comment Dieu t'a-t-il Ni ouvert gute Imana yakuguruye amaso Comment Dieu m'a-t-il ni ouvert gute Imana yanyuguruye amaso en envoyant des hommes ni mu kurungika abantu abo yari yaramaze kugurura amaso amen et il nous a apporté natwe batuzaniye ijambo et ry'Imana pendant qu'il mu nous a gihe apporté la batuzanira ijambo ry'Imana amaso yacu yaciye yuguruka amen Je parle ndavuga des yeux du cœur. amaso y'umutima kuko uko niko byanditswe ngo Imana yimurikire amaso y'imitima yacu mu Efeso ba mbere 1:18 ndibaza kuri Filipo na ya nkone y'umunyetiyopiya bari hajya ku mukogoti bari ariko arasoma umuhanuzi Yesaya Et Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Et il répond, comment Filipo aramubaza ati mbega uratahura ibyo usoma nayo inkone yamwishuye ati nubitahura gute atanumwe amfashije byakozwe n'intumwa 8:30 bagenzi pour convaincre qui que ce twe soit turi hano ngo twemeze uwo ari we wese oya turi hano kugira ngo dutange inyigisho z'Imana sur la manière ku buryo dont l'homme umuntu peut vivre ashobora kubaho mu kwizera sur terre. ku isi Et il y a pour toute chose hariho une ibintu instruction, byose une utilisation, inyigisho zo gukoresha une ibintu introduction gutangura à certaines choses. mu bintu runaka cyo kimwe mu bintu by'Imana hariho kwinjizwamwo hariho kwigishwa birakenewe amina kandi abantu benshi bazi uko bazi byose nta nyigisho baba bakeneye abo nibo qui s'en sortent le moins bien. nibo bigenda nabi cyane L'instruction divine inyigisho doit y'Imana nous être donnée. tugomba Ce n'est kuyihabwa pas une affaire privée kandi si privée ikintu c'umuntu que l'on runaka pourrait recevoir ico ushobora dans kwakira un cours de rattrapage. mu kwigishwa kugira ngo uhambe abandi oya officiel. ariko Il mu est donné par buryo la prédication de la parole de Dieu. bwuzuye bitangwa n'ubutumwa bwiza mpemu yera agakorera mu mutima w'umuntu yakira ijambo ry'Imana mu kwizera amen. Bien sûr, ego on peut fermer les yeux urashobora kugara et ne amaso pas vouloir percevoir la ntugombe lumière. kubona umuco ariko byo wari ubupfu. Je pense que Dieu ndizera yuko Imana yakoze ku qu'il buryo en soit ainsi. bigomba kumera gutyo Et il le dit également par abivuga intermédiaire de kandi C'est acishije par kuri la Pawulo folie de la prédication ngo ni qu'il a kubwo plu à ubusazi Dieu bw'ubutumwa de sauver bw'ubupfu ceux qui bw'ubutumwa croient. bwiza 1 Corinthiens 1 verset ngo 20. nibwo bukiza abizera Et il faut abikorino ba mbere devenir 20 un fou
igice cya mbere 21 ugomba kuba umusazi kugira ngo ube umwizera Si l'on aborde les saintes écritures uravye mu byanditswe vyera hamwe n'ubwenge bwinshi ntushobora gutera intambwe. alors on voit aho rero ucubona ibitsitaza kimwe inyuma y'ikindi hanyuma ntushobore gushika kure ku mpera et finalement ku mpera on n'en vient pas à bout avec soi-même. ntushobora gushika kure hamwe nawe hamwe n'Imana hamwe n'uwundi muntu uwo ari we wese ariko ushoboye gukoresha Et l'intelligence humaine ubumenyi no kumenya k'umuntu mu bintu ibyo byakorewe aho bikenewe aho biri mu kibanza cyabyo mbere ahandi ugashyira ukwizera ukabishyira mu kibanza cyabyo n'ukwizigira Imana mu kibanza cyabyo ni ukuvuga mu Mana no mu ijambo ryayo aho rero ibidashoboka bica bishoboka na twebwe tuzokora imyimenyerezo ndengakamere hamwe n'Imana yacu kuko Imana ntirahinduka. Amina. vous pouvez tous mwese me croire. urashobora kunyizera. Ce serait quand même triste byoba si bibabaje nous pouvions seulement lire dushoboye que gusoma d'autres gusa ont yuko expérimenté abandi Dieu, bagize umwimenyerezo n'Imana et que nous puissions natwe nous en réjouir. Cela tukabinezererwa. ne te servirait ibyo nta na kimwe byodugufasha. Cela devrait ibyo simplement nous byagomba montrer, kutwereka toi et gusa à moi, wewe ce nanje que Dieu a ico préparé Imana yateguye pour yaduteguriye savoir ni ukumenya les mêmes ya myimenyerezo nyene mêmes bénédictions ya migisha nyene surnaturelles yendengakamere yaba ari abantu iyo bakiriye. Amen. Amen. Ce n'est pas, je ne peux rien. ntacyo nshobora gukora kuri ibyo jesi ikosa ryanje nimba twagize ukwizera muri Yesu Kristo kwa mbere abantu bakaba babigize ishyirahamwe ry'isi yose bakaba bagize ishengero ry'isi yose bakaba bakoze idini ry'Ikristo ry'isi yose ntacyo nobikorako ariko ibanga dutwaye niryo gutangaza ukwizera Yesu Kristo nk'uko babikoze abatwitangeye imbere mu bukristo bw'intango. nta na kimwe cyahindutse mu Mana. nta na kimwe kandi mu byerekeye ijambo ryiwe n'ubushobozi bwiwe. turashobora kwizera n'umutima wacu wose umwami wacu Yesu Kristo hanyuma tukaronka umugisha. Est-ce trop simple? mbega kuba umuntu aciye bugufi murabona turagomba kandi kugira ibintu tukabikomeza ariko Imana ibintu yarabyoroheje ngo nagutoranije ku bw'ibyo. umurongo wa 18 byakozwe n'intumwa 26 ngo ubugurura amaso kugira ngo bahindukire bave mu mwiza baze mu muco bave mu bubasha bwa Satani baze ku Mana kugira ngo baronke imbabazi z'ibyaha byabo baronke umugabane muri bamwe bejejwe kunyizera. Amen. Imana yatugobotoye kwa Satani ikora ku buryo Yesu Kristo afata ikibanza cacu ku musaraba i Karuvariyo i Golgota. twari abantu nitwe twari kuja hajya twari abo gucirwa kw'iteka nitwe twomanutse kuko igihano cari kuri twebwe n'umusaruro w'icyaha n'urupfu ariko hanyuma haranditswe ngo yikoreye ugucirwa kw'iteka kwacu yaciye aja ku musaraba yararishe ikiguzi kugira ngo ncungugwe nawe ucungugwe. Yesaya 53 umurongo wa 6 twujujwe n'Imana kandi igihano cacu carahanaguwe ibyaha byacu byarahariwe. Nous avons été arrachés du domaine et de l'emprise de Satan et nous avons été soumis à la puissance. Twakuwe mu bubasha bwa Satani tuzanwa mu bubasha bw'Imana. Twinjiye mu bwami bw'Imana. Twavuye mu mwiza twinjira mu muco wiwe w'itangaza. Amen.
Nous avons non seulement le pardon ntitwarose de nos gusa fautes, de nos imbabazi fautes et de nos z'amakosa péchés, yacu n'ibyaha byacu mais ariko nous avons aussi un héritage twararose éternel auprès de umurage Dieu, uhoraho avec tous les imbere saints y'imana et tous hamwe les n'abera bose et auprès n'aba- de Dieu. n'aba- Sont saints. na- na- qui ont n'abejejwe accepté par la foi kandi abemeye bose amaraso yera yo kuzuzwa n'abera. Amen. Amen. chez Dieu. Ku Il Mana n'y a pas de béatitude nta ou de canonisation humaine. ntabwo abantu bakugira uwera cyangwa ngo bakweze oya ikintu imbere y'Imana ni ikintu kimwe nico Petero yanditse ngo ntitwacunguwe n'ibintu bihona nk'ifeza n'izahabu ariko twacunguwe n'amaraso yera y'igiciro y'umwagazi. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 19. Amen. kandi kuko ari igiciro cera carishwe ku bwacu amaraso yera yamenywe Une sainte parole ijambo ryera iryo twabariwe et un Saint-Esprit kandi mpemu yera convaincu. uwatwemeje. Amen. C'est pour cela ni ku que nous sommes bw'ibyo devenus niho twabaye ubwoko bwera. Haleluya. Amen. Amen. Nous n'allons pas le devenir. ntituzobiba oya twamaze kubiba Non pas comme les hommes si nk'uko abantu babyumvira oya nk'uko Imana voulu. yabigombye. Tu leur ouvriras les yeux ngo uzobugurura et leur amaso diras uzobabwira pour qu'ils se convertissent kugira ngo bahindukire bave mu mwiza binjire mu muco bave mu bubasha bwa Satani nous-mêmes. baze mu Il reprend bwami un bw'Imana. peu le verset 18. asubiyemo umurongo wa 18. Reka Et mpiraheze je relis les trois mots nsubire nsome en allemand. amajambo atatu mu Kidage ayo Paulo yavuze ngo nihajya niho byabereye. Si amajambo atatu gusa. Ijambo ry'Imana vous accompagnera. rizobaherekeza. Vous pouvez essayer Murashobora de l'autre côté. kugerageza kurishira ku ruhande À chaque moment ariko opportun, igihe cyose elle kibereye vous sera rappelé. muzogyibutswa. Mpemu w'Imana azovugira mu mutima wawe kubwira ati no munsi niwumva ijwi ryiwe ntukomantaze umutima wawe nk'uko biri mu Baheburayo 3:7 ariko wemere neza impano y'ubuntu y'Imana hanyuma umuhe amashimwe avuye mu mutima. Quelle joie. Mbega umunezero, mbenye nari byiza yaba twashobora kuvuga kuri wewe nawe ukavuga uti byabereye hajya. Yaba washobora kwibuka icyo gikorwa cy'Imana ukavuga uti ni hajya byabereye hajya. Haleluya. C'est ce que je te souhaite. Nico ndakwifurije, nico nanjye nifurije, nijo nifurije twebwe twese. Une rencontre avec le Seigneur Guhura n'umwami wazutse qui est vivant. uri muzima. Amen. Et je vous fais une confidence. Reka ndabahe ikintu. Cela doit Ibyo birashobora gushika, bitegereza gushika. Nitwizera uno munsi turabona ubwiza bw'Imana. Ikiganza ciwe kizoza kuri twebwe. alors Aho rero n'attendons pas ntiturindire ngo turabe inyuma, mais commençons ariko dutangure buno nyene tuvuge tuti mwami uno munsi wavuganye nanje. Amen. Uno munsi je t'ai entendu. nakumvirije nubwo ntariko ndatahura byose ntaratangura byose neza ariko ndaguhaye ubuzima bwanje numfate undongore guhera uno munsi hanyuma uzoshobora kuraba uwo munsi uraba inyuma uvuga uti byabereye hariya. Imana ibiguhe kubwo buntu wewe nanje na twebwe twese kubw'ubuntu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turahaguruka dusenge. Kumbure turaririmba ngo nk'uko ndi niko bigomba kumera. Tel que je suis, nk'uko ndi tel cela doit être. niko bigomba kumera.
Non pas ma force, atari inkomezi zanje mais toi seul. ariko wowe wenyene. Ton sang amaraso me yawe lave, anyoze pur. anyeze ankure kuri ibyaha. Oh, o mwagazi w'Imana, je viens. ndaje ndaje Tel que je suis, nk'uko ndi, tel cela doit être. uko niko bigomba kugenda. Pas ma force, atari inkomezi zanje mais toi seul. ariko wowe wenyene. Ton sang amaraso yawe me lave anyoze anyeze des péchés. ankure kuri ibyaha. Oh, o agneau de Dieu, mwagazi w'Imana, je viens. ndaje ndaje. Inclinons nos têtes. turunamisha imitwe yacu, Fermons les yeux turugara amaso yacu, et restons dans le silence devant Dieu. tugume dutekanye imbere y'Imana. Il ne s'agit pas ici d'une décision humaine. aha si ingingo y'umuntu canke y'ibihe, ariko n'ibihe bidashira. Il s'agit de ton âme. ni ubugingo bwawe n'ubugingo bwanje. Il s'agit de aha la question de savoir ikibazo no kumenya où nous passerons les temps. mbega uzomara ibihe bidashira hehe. Et je suis vraiment convaincu, mu by'ukuri mfise ubushizi bw'amanga en dehors de ma ko petite inyuma y'umuntu wanje muto, convaincu que mfise ubushizi bw'amanga ko Imana yavuganye natwe, pas par mes paroles, atari ku majambo yanje par sa parole. ariko mu ijambo ryiwe. Je n'ai pas parlé sinavuze ubwanje amajambo yanje, ariko navuze mvugishijwe n'umwami. nazanye ayo majambo kandi mpwemu yera rendre vivant. arayaza kuyaha ubuzima, Et les faits kandi ne peuvent pas ne pas se produire. ikigaragara ntigishobora kureka kuboneka. mwakire ayo majambo, muyagumye, Mettez-les dans vos cœurs. muyazigame mu mitima yanyu. Tout le monde umuntu wese ne peut pas prendre ntashobora gufata ingingo buno nyene, même si cela serait nubwo conseillé. byoba ari ibintu byiza yuko igihe wumva ijambo ry'Imana Prenne aussi la nawe décision. ufatira ingingo umwami. Plus on attend, uko urindira plus cela niko est difficile. biba ibigoye, À l'heure, ariko ku isaha Imana ihamagaye nous devrions twategerezwa kwishura et venir à lui. tukaza kuri we. Pendant que toutes les têtes sont imitwe inclinées, yose yunamye, les yeux fermés, maso yugaye, que nous restons dans la prière silencieuse devant Dieu. tugumye dutekanye imbere y'Imana mu masengesho. J'aimerais vous demander nagomba kubabaza si vous voulez être inclus nimba dans la mugomba prière. kuja mu masengesho no munsi, muraduza ikiganza canyu Décision. n'ingingo. yego murakoze 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 Merci. murakoze. Dieu voit les mains. Imana irabona ibiganza, Dieu voit les cœurs. Imana irabona imitima, Il sait irazi ce que nous pensons, Ico comment twibaza. nous le pensons. ingene tuvyibaza. Et nous ne pouvons pas faire ntidushobora autrement gukora que ibitandukanye consacrer nos vies. kiretse kumwegura ubugingo bwacu. aho rero ubuzima bwacu niho bufite icyo busobanuye. Si ndabisubiyemo, on retire le divin de la vie, ukuye icyo Imana mu buzima bw'umuntu yizeye, c'est plus grand chose. nta kintu kiba gisigaye muri we. C'est ni éphémère, iby'ibihe bito, ni iby'ibihe bishira, ariko icyo Imana iduha éternel. kigumaho ibihe bidashira. turasenga. Père céleste, data wera wo mu ijuru, nous avons considéré ta parole. twabonye ijambo ryawe o Nous Mana, croyons turizera que tu parles encore. yuko ukivuga, Seigneur, que tu mwami sauves encore. ugikiza. Tu as vu les mains wabonye ibiganza byashyizwe hejuru qui te consacrent. by'abakweguriye ubuzima bwawe. o mwami Reçois-les, ubakire, Sauveur. uwo mucunguzi, T'invoque aussi maintenant n'abo en disant
kwambaza Seigneur, ngo bavuga bati aie mwami pitié de moi. ntungirire Pécheur, imbabazi jewe umunyabyaha pardonne-moi. umbabarire Sauveur, je wowe te mucunguzi prie ndagusabye d'être puissant, umpe ububasha puissamment présent par ton Saint-Esprit kubwa muhemu wawe et yera agir au-delà de ce que nous. ukore hejuru y'ibyo dushobora gusaba n'ibyo dushobora gusaba Seigneur, nous mwami croyons que ta parole turizera ne ko revient ijambo pas ryawe vide, ritakugaruka mais qu'elle ku busa accomplit ariko ko risohora ce pourquoi tu l'as ico waritumye envoyé. gukora Je suis convaincu ndafise ubushizi que bw'amanga certains regarderont yuko en arrière bamwe à ce bazoraba jour inyuma kuri et wa pourront munsi dire, bakazoshobora kuvuga bati Amen, amen c'est là ati harya que cela s'est niho passé. byabiriye Seigneur, mwami que cela arrive ibyo maintenant bishike à ubunyene tous ceux qui ont levé kuri leurs abantu mains bose badugije ibiganza et byabo pour ceux qui ne les ont pas levés. n'abatabidugije Seigneur, nous te mwami prions car nous turagusenga savons kuko que turazi tu es le Dieu yuko uri tout-puissant. imana nyir'ububasha Oh bwose Seigneur, o et que tu es mwami capable kandi ko d'aider ushoboye chacun. gufasha umwe wese Seigneur, mwami Fais en sorte que ukore ku buryo ton pardon imbabazi ta zawe grâce ubuntu bwawe et ta paix n'amahoro yawe soient accordés à tous, ahabwe uwo ari we wese qui uwo ari we te wese consacrent leur uwaguhaye ubuzima que bwiwe cela s'accomplisse à bisohore la louange ku bw'amashimwe gloire n'ubwiza de ton bw'izina merveilleux ryawe et ryera saint nom. ryera ry'igiciro Je te remercie pour cela. ndagushimiye ku Tu bw'ibyo as sauvé, tu wakijije as délivré, wabohoye tu as racheté, wacunguye tu as béni. wahezagiye Remerciements et gloire amashimwe te n'ubwiza soient rendus ni au ibyawe nom de mu Jésus. izina rya yesu Amen. amen